Iyo ibihe vy'irima bigeze na cane cane irima ry'agatasi abarimyi baravyitegurira bimwe biboneka kugira ngo bagwize umwimbu bagwanye inzara. Irima ry'agatasi ry'uno mwaka mu karere k'Imbo kagizwe n'intara za Cibitoki, Bubanza na Bujumbura, abarimyi bo muri ako karere baravyiteguriye. Aha tuza gushimikira ku mirima y'ibigori n'ibiraya. Uwo n'umurima w'ibigori uri ku mutumba Ruvyagira muri zone na komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki, ukaba wagendewe n'intumwa y'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kwirabira uko imirima y'agatasi yifashe. Uwo murima ukaba uri kuri hegitari 3, akaba ari umurima w'akarorero w'umuyobozi w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoki Nibimpa Jean Pierre, aho yerekana akarorero keza mu karere ajejwe. Uyu murima ubyatuje nk'uko dusanzwe namaze kuvuga ico isanzwe njejwe, ni muri ya ntumbero yo guhimiriza bene gihugu mu kwereka amatanga akarorero kayeza muvyo tujejwe. Twiyumve ko twotegura umurima mwiza nk'uyu ukawurima ukawushiramwo ibisabwa byose bya by'ukuri biboneke ko ari umurima twokwigishiriza ko n'abene gihugu bijanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi. Imbona kazoza nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu Burundi, igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, ishoboka mu gihe twabanje kurwanya inzara bwa mbere, kuko tutaragwanya inzara ntibishoboka. Uko umuntu yari adafunguye ntiyashobora gukora umugambi w'iterambere. Ni muri iyo ntumbero rero twiyumvira ko dutangura mu burimyi kugira tumaze turwanye inzara, tumaze kurwanya inzara mu bene gihugu, umuntu afise inguvu aronka umwete, aronka inguvu kugira aze kubandanya akora akandi kazi twomwinjiriza amafaranga. Hanyuma y'ivyo niyo umwimbo wagwiriye, naho nyine muri yambono numva umwimbo wagwiriye, uraronka ivyo gufungura, tugasha turonka n'ivyo gushora. Ivyo gushora bimaze kuboneka rero tuba turi muri rya hangiro ya nyakubahwa w'igihugu cacu cuko umuntu baronse ico gufungura, umufuko wose amafaranga, ubu umusesekara ca tuwushora. Namwe murabona neza ko nk'uyu murima ko byogenda kose hateza kuboneka ivyo umuntu ashobora, azafungura n'ivyo azoshora. Muri ico gihe maze kudushora uca wisununwa mu bindi utari ufise ibintu ukeneye. Muri ico rero uri kuraraba neza nk'ubu uvuga ati nari nyine kugura n'inka canke kuri parcelle, umaze kuboneka muri ico gihe urumva ko watangiye intambwe ya mbere yo kugira twinjiye neza mu civugo n'intumbero yanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Iyo ntumwa yaragendeye kandi umurima w'ibigori wishirahamwe Unicorn uri mu Mparambo ya kabiri impande y'ikiyaga Dogodogo, uri ku buringanire bwa hegitari 12. Ubuyobozi bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Cibitoki buvuga ko buravye umwimbu uzoboneka imbona kazoza y'igihugu buzoyishikako. Uburimyi bw'agatasi bwifashe neza cyane, kuko imvura iriko iragwa neza. Ibice bimwe bimwe vy'intara yaguye itevye, ndavuga nka komine Rugombo na komine Buganda, n'igice kimwe ca komine Mugwi yaguye itevye, mugabo ahandi yaguye ku gihe. Hanyuma y'ivyo rero turabona ko uburimyi bwifashe neza muri season, kuko tugerageje kuraba uko imirima imeze biraboneka neza ko twiteze umwimbu ushemeye cyane. Namari byawe mu mwaka twaronse n'imbuto nziza cyane, pane 53 yambuto itangwa na leta ku giciro ciza kitavuna bene gihugu. Iyo batanze umwaka rero turabona ko mu ntara yacu imeze neza cyane. Aho nabuze iyo twayitanze makomine nka yose, mugabo mu makomine hari mu mugamba nk'amabaye na Bukinanya naho twaratanzwe n'abazoka. Naho nyene tugerageje kuraba ko umwimbu wifashe, turabona ko kabisa uyu mwaka tuzoronka umwimbu usumba uyu mwaka uheze. Kugira ngo umurima use neza ufite ibimenyetso vyo gutanga umwimbu ushimishije, barawubungabunga mu kuwukwikirana badahengeshanya, na cane cane mu kuwurosa ivyankenerwa bikwiye neza kuva bakiwurima gushika basarure. Iyi ntara Cibitoki igizwe n'amakomine 6. Muri ayo makomine 6 hariho ikomine Rugombo, Buganda dufata ko zose ziri mu gice c'Imbo, hama hakaba amakomine nka Mugina na Mugwi usanga ari mu migwa igice kimwe, mugabo kindi gice gashika Mugamba, n'amakomine 2 nk'amabaye na Bukinanyana biboneka neza ko ari mu Mugamba.
tugerageje kuraba aho indimo zigeze biraboneka neza ko tugeze ku rugero rumwe kandi kiratangaje umuntu atabitahura niyo bitahura byoroshe mu kiyaya imvura igwa itevye mugamba ariko dufite n'ayahe gikura vuba kuko nk'ubuye turavye mu makomine hariya rw'ubari batekare bariko barimbura ibiharage basarura ibiharage uje naha mu kiyaya usanga ariko basarura ibiharage ni kuvuga ko ubu aho tugeze bisa nuko turi ku rugero rumwe ahubwo kwijanye n'ibigori ko usanga aha mu kiyaya uza gusanga tumaze no gutera ibihoho ibigori igize kugira rw'imbere cyane gusumba hariya mu makomine ya ruguru mu migwa no mugamba ahaye imvura igitevye mugabe imaze kugwa ikura vuba nico gitandukanye ntari ya ruguru hoho ducara usanga turi mu gihe kimwe kubera iki usanga wa mwanya bikiko tiba hariya ibyo ngabimaze gukura nk'ubwo twirageje kuraba rero usanga turi nko mu gihe kimwe bijanye n'igihe cyo kwimbura ubuhinga icambere dukenguruka nuko leta yatanze imbuto abenegihugu bakunda kandi bifuza nubwo n'ubuhinga muri rusange bwa leta bisigura ko ubushikanganje budutwara ko bwabonye ico dukeneye kuko nubwo n'ubuhinga bashobora ko dukwiye kuzana imbuto nziza imbuto rero imaze kuboneka abafundi twashaka ku kivi abagonome twabwiye mwese ahaherereye mu makomine aba mu mazone aba moniteur ku mitumba ku buryo wese afasha abenegihugu icambere no kubanza kumenyesha ko habonetse imbuto nziza na cyane cyane twaba tuvuga amonite n'agonome mu mazone no mu abafundi mu mazone no makomine muri ico gihe bamenyesha abanyene gihugu ko imbuto nziza ihari agashabaza kwibuka ngiciro cyiza leta bayashinze imbuto nziza imaze kwereka catahiza genda muri zo bene gihugu rero ngire botera iyo mbuto umwana gihugu yagerageje gukurikiza impanuro yawe n'abafundi by'ukuri muri mugenda neza akariko hafi n'uyu murima turiko w'iyi societe murabona ko kuko rimwe rimwe tukunda koronka n'umufundi ngaho ku mutumba nawe nyene bariko batera arahashika umba bakurikije impanuro tuba twatanze ni bingene iboneka ko imirima iciboneka neza kuko ibikene byose muhamanitse imbuto nziza hatanga impanuro kujanye n'ubuhinga mukoresha intabire y'ikirundi bakashamo intabire y'ikizungu muri ico gihe ducitira umwimbo mwiza ahandi iyo ntumwa y'ubushikanganje yagendeye ni muri zone ya Gihanga mu ntara ya Bubanza umutumba wa Gihanga ya kabiri aho hakaba hari umurima umeze neza w'ibigori wabene gihugu bashize amatongo hamwe nkuko leta yabihimirije gushira hamwe amatongo n'umugambi mwiza naho beshi batari bake batabimenyeye mu gihugu cyose uwo mugambi urijukiwe aho abafise amatongo arimwa baja hamwe bakarimira rimwe amatongo yegeranye bakanaroswa imbuto imwe bagaterera rimwe bakanimburira rimwe uravye amatongo yashizwe hamwe ntawoshoka abona neza uburimbi burimwo ariko bene imirima bobo baba babizi aho umwe wese agarukira ahatari hake baramaze kubikora gutyo kandi barabonamwo akarusho tumaze kumva intunganyo ya leta mvye leta nkozi bice mu bushikiranganje by'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bikaca bimanuka mu buyobozi bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mu ntara baraduhimirije yuko abarimyi bashira hamwe amatongo natwe turasigurira abarimyi gushira hamwe amatongo ingaruka nziza yabyo ko iyo barimiye rimwe bagaterera rimwe bibafasha kwimburira rimwe bibafasha gukurikirana ya mirimo yabo rimwe baciye bavyumva kandi barabona n'akarusho iyo umwe yitangije imbere agatera imbere y'abandi abasuma baramwiba canke bimwe yashobora kwimbura gasanga bice bigurishwa imbere y'ibindi ugasanga ntagiye kubaho nk'abandi kubera iki yitanganije ugasanga abandi bariko bimbura hamwe kandi umusesekara we yamaze gushira ku isoko rero tumaze kubasigura tukabereka akarusho cyane cyane yuko iyo murimiye rimwe mukagira mugashobora kuronka imbuto imwe irobanuye biborohera gukurikirana yaba kuvyerekeye umwavu no kuvyerekeye umuti wo gupompa biroroha kugwanya ivyonona imirimo twe umugambi wa leta icyatumye twiyumvira gushira amasi hamwe ukuvuga ko hariho bamwe bari bazi ko ibyo dufungura biva mu isoko ariko batari bazi iyo birondereka nico gituma twaciye twiyumvira gushira umugambi hamwe wo kurimira hamwe na cyane cyane ko binatworohera kuronka amafumbire n'imbuto zo guteragira iyo twimbuye naho
turashyira hamwe tukaraba icyo twakoze tugakuramo imitahe hama akanyungu tukagenda kwiyungunganya iwacu kama twotera abarundi cyangwa abarundikazi bo kwijukira gushyira amasi hamwe cyane cyane ko baci umugani mu kirundi ubwenge burarahuka. Bamenyesha yuko iririma ry'agatasi mu ntara ya Bubanza ryatanguye novuga neza muri ino ntara yose, naho habayemwo guhindegeruka ry'ibiha nyine turi muri no komine ya Gihanga aho bateye inyuma y'abandi, mugabo murabona yuko ibintu bimeze neza. Hanyuma ku ntekanya twari twateguye twari twasabye mu ntara yose itoni 134 z'ikigori c'ikivyagwa bita pane senkani turuwa, aho iyi komine ya Gihanga yo nyene yarose itoni 26, no kuvuga zija ku mahegitari arenga 1000, kuko mu ntara yose twari twasabye yuko twotera ku matoni arenga 1010, mugabo iyi komine nayo ku mbuto yari ikeneye bari gutera ku mahegitari arenga 2000 amatoni 50, ariko kubera abarimyi bagiye bariyongerekana baraba benshi twashoboye kuronka itoni zishika 94 umugambi wa leta, arico catumye mwumva yuko komine Gihanga itashoboye kuronka itoni yari itegekanije kugira ishobore gutera uburinganire bari bafise igiterwa c'ikigori. Novuga yuko hambavu y'igiterwa c'ikigori hari n'ibindi biterwa bateye, novuga umuceri, ibiharage, imyumbati, ivyema, amateke. Murabona yuko na muri ko muraraba ibintu byifashe neza, naho ikirere kuko nabivuze cagiye kirahindagurika. Abarimyi barateye igihe kitari gitekanijwe, kabambere mu ntara bateye mu matariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi, aha muri komine ya Gihanga bateye mu kwezi kw'icumi. Mugabo kubera hashushe, murabona yuko ibigori byagize umumero ushimishije kubera imvura kano kare yatasuye iteba. Turashima kwene byagenda. Hama kuvyerekeye ifumbire naho muri kano karere k'intara ya Bubanza turakenera cyane ifumbire yo mu bwoko bwa totahaza nyinshi, mwe twashoboye kuronka twararose ubunya ibitigiri tugeze ko by'isizene ya A 2025 twararose itoni zishika 1800, mwe twakomanze ni toni zirenga 2900, turi ku bice 62 kwijana. Urumva yuko hakiri impinga icerekeye ifumbire yo mu bwoko bwa totahaza. Muri make rero nuko ikirima ryagenze. Hanyuma aha turi muri komine ya Gihanga nova yuko ari nk'ikigega c'intara, birari n'ikigega c'umugwa mukuru w'ubutunzi, kuko niho twegereye aho abarimye bimburira cyane bashorera mu gisagara ca Bujumbura. Turakeneye cyane kubona nkuruzi kajeke gubaka kugira dushobore kurima ku mwanya no ku bihe byose bibereye ibiterwa byose, kuko iyi si ni isi ndimwa koko, isi yimbuka imera ko ibiterwa byose kiretse ibirayi novuga nivyo bitarimwe ngaha, nahone ni bagerageza abashakashatsi ko bariko barabigerageza bizorimwaho. Nuko rero iyi sezo duhejeje yagenze. Ku bijanye n'igitigiri c'amakomine agize intara ya Bubanza, intara ya Bubanza igizwe n'amakomine 5. Kuvyerekeye ivy'indimo, intara ikomine z'imbere ni ikomine turimo ya Gihanga, kuko ni ikomine aho kubamwo ibiti nk'izindi komine ho haba indimo kandi zitandukanye. Niyo komine z'imbere, mugabo mu bintu vyerekeye umwavu ntiyashoboye kuja imbere, kuko nababwiye yuko bateye bateba, arico gituma umwavu washoboye kuza wamanjuza mu izo zindi komine, ariko mu makomine ari imbere ku by'uburimyi ni ikomine ya Gihanga, hagasubira ikomine ya Mpanda, hagasubira ikomine ya Bubanza, ikomine ya Rugazi na Musigati zigakurikira. Ubuhinga bakoresheje muri kino kiyana ababwiye yuko ari isi ndimwa n'abene gihugu baho cyane abarimyi baramaze gutahura icari cyo kurima. Murabona yuko bazanye igiterwa gishasha tugikuyahiye mu cibitoki c'umwumbati. Umwumbati n'umwumbati wimbuka cyane, rero baca bavuga ati twebwe kuri ya gutandukanya igiterwa n'ikindi. Murabona yuko bahora twari twamenyereje kugira amasantimetero 70 kuri 50 kwigori n'ikindi, mugabo urabona ubu ko bagize imetero 2
bagaca bashiramo umwumbati hagati uca ku metero, hanyuma ikigori naco bagaca bagishira kuri santimetero 70. Murabona nivyo n'ubuhinga tugera tubereka bwo kunywanisha ibiterwa n'ibindi kugira isi tuyivyaza umusaruro. Mugabo hari aho usanga barima ikigori conyene kugira umwimbu bashobore kuronka umwimbu uri hejuru gatonya tubona navyone turabibereka. Mugabo ngaha no kugira tugire ente dushobore kwimbura byinshi kandi ku mwanya umwe twateye naho ubona ibiterwa bitandukanye. Igiterwa cyose kirafise umwimbu kujya nyene bitegerezwa izotegerezwa gutanga. Intumwa y'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yarongeye aragendera intara ya Bujumbura mu Kivoga ahari umurima w'ibigori uri ku buringanire bwa hegitari 50. Muri iyo ntara nyene bikaba biboneka ko umwimbu uzogenda neza naho barose imvura batevye n'ifumbire ya ire ikaba itabonetse neza. Muri intara ya Bujumbura irima ry'agatasi ryatanguye rimeze nk'iricerewe gatoya kubera imvura yabaye nk'iteba mu gutasura, ariko nta kintu kinini vyononye kuko imbuto twazironse ku gihe. Imvura higwiriye abantu baca baja ku kivi bararima baca barateragira. Gushika ubu nk'uko namwe mwavyiboneye turiteze umwimbu umeze neza, umwimbu ushimishije ko ibigori bimeze neza nk'uko bisanzwe ari kimwe mu biterwa abarimyi bo muri iyi ntara bakunze kurima. Ibiharage bariko barimbura bimeze neza, inobara bakunda kurima n'umuceri, umuceri umeze neza. Imyumbati hari aho igice kinini bakunda kuyirima naho nyene yifashe neza. Muri rusange rero turiteze umwimbu ushimishije hamwe atakindi kintu cyo duciramo. Iyi ntara igizwe n'amakomini 9. Amakomini 9, amakomini ari imbere y'ayandi duhera kuri nyene turimwe ariyo ya Mutimbuzi, tukaduga Imubimbi, Isare, Kabezi, Kanyosha na Mutambikaza, hanyuma kaza ziriya zibiri za ruguru mukikira mu Ngomanga hari aho bakunda kurima ibiraya. Hari hakunze kurimwa ibiraya bigore babirima naho atari ku rugero runini cyane n'ubushaza, ariko ayo nahereye ko niyo ari imbere mu by'uburimyi kurusha ayandi. Nubwo umwimbu wiririma ry'agatasi azoba ari mwinshi muri ako karere k'imbo kagizwe n'intara za Cibitoki, Bubanza na Bujumbura, abarimyi baho basaba kuroswa ifumbire, imbuto zirobanuye kandi zogwirizwa aha mu gihugu cacu. Bagasaba kandi ko uruzi Kajeke gukogwa mu ntumbero yo kurima igihe cyose. Murakoze. Intama ntizobura kandi ntidushobora kuba zimwe mu makomine atandukanye. Nk'ubu nabuze aha mu kiyaya intama ya mbere nuko imvura igwa itevye. Iyo ni intama ikomeye cyane. Abateye kare nkijya muri bwa mbere kenshi ndimo imbuto zirumira mu mirima. Mu bijanye naho maye makomine mu migwa mu mugamba yaho ndavuga Bukinanyana, Mabayi, Mugwina, Mugina, ikibazo kimwe gihana n'icyayi. Hakunda kugwa urubura muri ico gihe rero n'umuyaga. Yego ico twosaba nk'umuyobozi aje iby'imbuto no kubandanya atondera imbuto nziza nk'izi batuzaniye, kuko abenegihugu bamaze kuzimenyera mugezi tabonetse byihoteli kazo kimwe cyane. Hama ikindi ko musaba gikomeye ntitwosaba ko boguma bazisaba ziva hanze. Twosaba ko ubushikiranganje nabwo yebwo kwiyumvira ko izi mbuto byokora zikazirabwirizwa iwacu kugira byorohe uko tunazinda zigateba byogabanuka. Turasaba yuko bodufasha urugomero rwa Kajeke rugakora ibyo rwari rutegekanijwe, hama tukongera tugasaba abajejwe gusubiza kanoverisi gutanga novuga ku mwanya no ku gihe ifumbire ikwiriye ko abarimyi boho barazi ingene bayikoresha. Twama twabigishije n'igicapo cerekana ingene bakoresha ifumbire turabibereka kugira bashobore kwimbura bibereye no kugira baronke umusesekara. Nkongera nkasaba leta biciye mu kigo kijejwe kegeranya umwimbu ko uku tubona umwimbu twari twiteze uzo kwiyongera ni ikirere caguma kimeze uko, ko bokora ibishoboka byose kugira bashobore nabo kwitegura ku mwanya no ku gihe kugira bashobore kugura umwimbu novuga uzobubaye umusese uzosigara ko bazoba bakeneye gukoresha nk'umusesekara kugira bashobore kuwegeranya no kugura ku mwanya. Ivyo nivyo nosaba leta. Ahanini ntabanye dukunda guhura nazo ni igihe imvura itatasuye neza, ariko urere intambamye twahuye nayo cyane no kubura agafumbire
ka ire ntiyabonetse ku gihe n'ubu hari abantu bagifise amavoca mu minwe barindiye yuko baronka ire niyo itari kiraboneka neza. Ni naco gituma ngira ngo kubiterwa bimwe bikunda gukenera ire umwimbu ushobora kuzohungabana bukebuke atari cyane, ariko muri rusangi ibintu bimeze neza. Muri zo ntara zitatu biboneka ko umwimbu witezwe azoba ari mwiza, bigasaba ko ubushikiranganje bwitegurira kubika neza umwimbu, bibaye ngombwa umwimbu uhingurwe. Nukugira turabe ukungene umwimbu wifashe, ukungene imirima yifashe, ukungene imbuto twatanze, ukungene byifashe, turabe yuko zimeze neza, turabe neza yuko umwimbu umeze neza, kugira tubashe kwisuganya abanyagihugu tubashe kwegereza imbuto nziza ku gihe. Kujanye n'ibintu by'agatasi muri izi ntara z'imbo, nk'uko twabibonye murabona yuko umwimbu wifashe neza cyane. Muri iyi irima ry'agatasi ryageze neza, ko murabona yuko abarimyi biteze kwimbura umwimbu mwinshi cyane. Ego cyane, kugira abarimyi bimbure biva yuko barose imbuto nziza, bakaronka umwavu ku gihe, eka mbere bakaronka n'abafundi b'indimo babigisha babereka ubuhinga bwo gutera kijambere. Twemeza abarimyi yuko umwimbu bazokwimbura muri ako gatasi wobungabunga kugira bashobore kwikenura, bazobike mu mahangare neza, bike neza, hama bashobore kuronka uwo gufungura, umusesekana wabo bawushore, bashobore kuronka amafaranga. Ivyo ni ubushikanganje bwabonye yuko abanyagihugu abarimyi bakeneye ifumbire, bakeneye imbuto ku gihe. Ubushikanganje bukoranye n'ubushakashatsi niko cy'ubushakashatsi izabu kiro kiragerageza imbuto zimbuka zishobora kugurizwa muri igihugu kugira zishobore gushikira abanyagihugu tutarinze kuja kuzirondera mu mahanga. Ego amakoperative hariho ubushanganye bufashijwe n'ibigo bitandukanye, yaba ibigo vya FIDA, ibigo by'ibanke y'isi yose, ndetse n'abaprive. Hariho amamashini ahingura umwimbu kandi ya kijambere. Si bishasha rero, kiretse yuko gusa twosaba abagwiza tunga yuko boshanga imitahe kugira bashobore guhingura umwimbu. Ko murabona yuko abanyagihugu bijukiye kurima cyane, umwimbu uzokwiyongera cyane, tuzokena yuko umwimbu uva mu banyagihugu uhingurwa kugira ushobore gushorwa uhinguwe. Twoba terakamo yuko yaba abafundi cyangwa abajeje uburimyi mu ntara boguma hafi barimyi. Urabona yuko iyo bagumye hafi barimyi bararima neza, bakurikiza ubuhinga bwa kijambere, bagashobora kuronka umwimbu ushimishije.